usomye aha mu Baheburayo 4 urasanga yuko kugeragezwa si icyaha. Tugeragezwa nk'uko na Yesu yageragejwe, ariko we tuze turibuka yuko atacyaha yakoze. Nta cyaha yakoze, nta cyaha yigeze akora. Ibi bintu tuze turavyibuka. Abaheburayo 4:15b, wewe nta cyaha yakoze nubwo yageragejwe. Kibi cyaha iyo kikunesheje. Ibi bitahure neza muri iki ciyumviro cya Martin Luther King, yavuze ngo vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de bâtir un nid dans vos cheveux. Muri aya majambo bariho tubitahure. Uyu mugabo yitwa Martin Luther yavuze ngo ntushobora kubuza inyoni ko zoreka kuguruka ko hejuru y'umutwe wawe, mugabo ndushobora kwemera ko zarika mu mushatsi. Ninde umuntu muri twebwe aremera ko inyoni zimwarika ku mutwe? Ninde? Hariho uhari? Ariko zama zagurutse hejuru yacu. Donc, vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous donner des mauvaises pensées, mais vous pouvez choisir de ne pas les suivre. Satani kukuzanira ivyiyumviro bibi arabizana nyene, kuko erega abari ku kazi, mugabo kubikurikiza niho uzoba ukoze amakosa manini. Kubishira mu ngiro, kubifata ugaca ubishira mu ngiro. Uko turushiriza kwegera Imana niko Satani arushiriza kugira umwete wo kutugerageza. Kuva dukijijwe Satani yaciye yiha intego yo kurondera kudusambura. Hari igihe uba uri kurasenga ukaza wumva ivyiyumviro bibi bije muri wewe, kugira Satani abagomba kugusamaza kugira ngo wiyumve nabi, mbere n'ivyo gusenga ucubireka. Ntuzucika intege n'ivyagenda uko. Menya yuko Satani atinya amasengesho yawe. Niyakuzanira ibintu kugira gusamaze, menya yuko yatinya ahubwo yuko ubandanya n'inguvu n'umwete ngo uhave umusambura. Uzoca uvyibuka umubwira uti Satani, loin de moi au nom de Jésus. Niyo uri kurasenga ntatinya kukuzanira ivyo vyiyumviro, ariko uzoca umenya yuko yatinya ayo masengesho yawe. Abashaka kuyahagarike ntubandanye kumugirira nabi. Hari igihe bishika rero tukiyagiriza tukavuga ngo kubera iki ibi bintu binjemo. Uzoca utahura ko ari igitero ca Satani. Ugarura ivyiyumviro vyawe ku Mana, ubandanye urugendo. Wari kurasenga ubandanye, wari kurasoma ijambo ubandanye. Uzoca utahura ko ari ibitero vya wa mugwanizi. Uzoca umenya uwo muhangana uwariwe.